Amahoro cane gose abakunzi bo muri BF, amahoro cane n'abari muri studio, hama turamutse abasesanguzi, turamutse n'abajournaliste bari muri BF Plus, hanyuma turamutse abantu bose aho baherereye ku mpande zitandukanye z'isi, na cane cane bashishikara gukurikirana BF no gukurikirana ubusesanguzi bw'amakuru anoboye agenda atangwa na BF Plus. Imana yo mw'ijuru rero ibahezagire cane. Hanyuma twashaka tubabwire yuko twashaka dusesangure tuvuge kuri ibi bintu bijanye n'ikurwa z'ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Abantu babirabe neza kandi abantu babigenzure neza. Ico dushaka kumenyesha ni iri banga. Mbega kugira ngo ingabo z'u Rwanda muri Kongo ziveyo vyogenda gute? Mbega homenyekana gute ko zakuweyo? Twakurikiranye nk'uko umusesanguzi yariko abisigura, yavuze ati buriya ingabo z'u Burundi zinjiye neza muri Kongo, ati kuko bagiye ku bufatanye buciye mu mwumvikano n'amasezerano kandi yatewe kw'igikumu, hanyuma bagenda neza, bagenda bizwi ico bagiye gukora n'impamvu bagiye kugikora kandi amakungu abizi. Mandi majambo rero bobo baraho nta kibazo bafise, bariko bakora ikintu bagikorera mu mategeko azwi. Hanyuma yatubwiye ati ariko biragoye kubera ko ingabo z'u Rwanda zinjiye mu kanywa ababo bitazwi, biragoye yuko vyomenyekana ngo zirakuweyo nk'uko umengo zari zisanzwe ziriyo bizwi. Murazi yuko banabihakanye aho babajiye Kagame ati ingabo zawe ziri muri Kongo, akavuga ati ntabyo nzi. Hanyuma rero cari igihe kirekire ubona ko babihakanye mu vy'ukuri, ariko urabona yuko tekinoloji irakuze iragutse, birazwi. Abanyaburaya, abanyamerika barabizi neza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, ariko kandi kuba vyarahakanywe navyo bundi si bibi, kuko muri wa mugambi wuko hamenyekana ikinyoma c'u Rwanda cabaye igihe kirekire, Imana itegeza kubigira gutyo kugira ngo u Rwanda ruhinyuke. Mu Kirundi hari ikintu dukunda kuvuga ngo imisi y'igisuma iraharuye, bakunda kuvuga ngo ni 40, kandi n'imisi y'ikinyoma irahari ntarengwa, ku buryo ikinyoma kigira gutya kikaza guhinyuka, kandi ikinyoma kigiye guhinyuka habanza gufondwa ikindi kinyoma gikomeye, ariko ico kinyoma kikaza kuba intandaro yo gusabya amabanga yose y'ibindi binyoma vyagiye bikorwa. Iki rero cabaye ikinyoma gikomeye cane ca nyuma c'u Rwanda guhakana yuko atangabo ziri muri Kongo. Ni ukuvuga ngo twovuga ko imisi yabo y'ukumenyekana ko ibinyoma vyakozwe mu myaka 30 iri kwisa nk'iyirenga. Ni ukuvuga yuko iki kinyoma nico caje kije guturitsa ibombe yo gushira ku mugaragaro ibindi binyoma vyose. None rero kuri iki kintu kivuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo biraboneka ko zoba zatashe, oya, twashaka dusobanurira ibintu, tugire analyse n'abandi basesanguze baze kugira analyse, kuko ngo imiti ikoranye. Bene data ntihagire ikintu co guhendwa. Twashaka kugira ngo BF ishishikare gutabaranya no guhagararira amakuru asesanguye neza nk'uko isanzwe bikora, no kugerageza kungura ubwenge abanyekongo bose ndetse n'abanyepolitike. No twovuga yuko bakora politike iri positive mu buryo bwiza bwo guharanira amahoro, aho twovuga nk'igisirikare ca Kongo gifatanye n'ico Burundi, aho duca tuvuga duti ni neva na bene Kisekedi. No kuvuga ngo na wazalendo tubashizemwo, kuko ubu uye dusigaye tubita nk'abasirikare nabo b'igihugu, kuko nabo ubu barazwi, kuko n'amakungu yaramaze kubamenya. Kandi si ngombwa ngo amakungu amenye, ahubwo igikuru nuko igihugu cabo ubwabo co kibazi kandi kibazirikana nk'uko bimaze kwigaragaza. Ubwo nabo rero ni bamwe muri bakizigenza mu guharanira amahoro muri Kongo. Rero barabe neza kandi batahura iki kintu tugiye kuvuga mu musesenguzi. Ni ukuvuga ngo
ntabwo igisirikare cy'u Rwanda gikuwe muri Kongo womengo ni nk'amazi adashwe mu kiyaga, womengo ni nk'umuntu afashe igikombe hanyuma akadaha amazi mu kiyaga. Oya, kuko uraza ufashe igikombe ukadaha amazi mu kiyaga, nta kintu na kimwe umuntu yofatira ko ngo avuge ngo ikiyaga cyavomwemo amazi. Oya, ni ukuvuga yuko ugukura igisirikare cy'u Rwanda muri Kongo ntibishobora kugereranwa no kudaha amazi mu kiyaga. Oya, nimba tuvuga duti M23 iri muri Kongo, tukavuga ngo n'igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Kongo, ibi bintu uko twagiye tubivuga dushaka ngo abantu bumve yuko ivyo bintu bifatanye, hatarabwe ngo hariho bananga ngo n'abakongomani ngo bazwi, hatarabwe ngo hariho bande ngo n'abakongomani bazwi. Oya, hatarabwe ngo hariho ba Kabila ngo n'abakongomani bazwi. Oya, twashaka tuvuge yuko nimba u Rwanda ruvuze ngo rugomba gukura igisirikare muri Kongo, bisobanura ngo intambara ibiheze burundu. Nitwumve yuko hariho aba RDF bazova muri Kongo, ngo twumve ngo hari aba M23 bazosigara muri Kongo, ngo bisobanurwe ngo intambara izoguma ikomeza, kumbure aba M23 bakomeze bidodere babandanye intambara. Oya, nico gituma bigoye ntihazogire n'umuntu asubira kuvuga ngo urumva ngo twumvise ngo igisirikare cy'u Rwanda cyakuwe muri Kongo. Oya, cyakuwewe nande? Igisirikare mbega kivuga ko cyakuwe muri Kongo kivahe kikagerahe? Ni kihe? Gisanzwe ari kihe? Ni ukuvuga abantu batahuwe, nimba bibonetse neza ko u Rwanda rukuye igisirikare muri Kongo, ni mu gihe bazoba babwiye aba M23 ati umviriza rero, murabizi yuko M23 ari umwana wacu twebwe nk'u Rwanda, murabizi neza yuko ari twebwe twatanguje intambara tukabategura kugira ngo museruke muje imbere. Ati kubw'ivyo rero, kubw'impamvu zitandukanye kandi ziteye ubwoba tudashobora kwirengera twebwe, kandi impamvu mpuzamakungu, ati turabona neza ko intambara igomba guhagarara. Ati muri uko guhagarara rero twasabwe yuko tuva hano muri Kongo. Bisobanura neza yuko n'abariya bananga bazoba bari muri iyo nama ikomeye cyane yo gufata umwanzuro, kandi bobo ico gihe nta kintu bazoba bafite cyo kuvuga, kuko bo n'abana b'ababosi. Ababosi rero nibakoranye inama akavuga bati tugiye iyi ntambara turayihagaritse, turayihebye, ati turagiye nyine dusubiye iwacu, ubwo bazohita babwira abananga ati urumva yuko twebwe turagiye, ati kandi tumaze kugenda nitwe twari twabatumwe. Ubwo rero namwe nimushaka ukuntu mugenda muraba iyo muca hose, canke muraba uko mubigira mu nzira izo arizo zose mushaka kubikoramo, mugende mwihuze na sobuja ariwe Kisekedi. Ati nimba musaba kuvanga isirikare mutangura ibiganiro, kandi ibyo ntibazobikora nk'inyeshamba, bazobikora nk'abene gihugu bafise ico baharanira, kuko umwene gihugu arafise ico ashobora guharanira mu gihugu ciwe. Ubwo rero ibyo bita umutwe w'inyeshamba bazoba bawurangije canke bazoba bawufuse, kandi gufuta umutwe w'inyeshamba niko gukura igisirikare cy'u Rwanda muri Kongo. Ibyo rero bitaraba, kubera yuko ntihagire umuntu abona ngo baratwaye igisirikare cy'u Rwanda ngo none ngo turinde kubitebaho, canke tuvuge ngo se tubazanye caravuyeho caragiye, ese imodoka twabonye zagiye zisomba abasirikare boba baraheze bya byagenze gute? Ibyo ntibibaho. Ni ukuvuga ngo umunsi muzobona intambara ihagaze, mukabona ni ukuvuga ngo igisagara ca Goma, igisagara ca Bukavu, mukabona baragitanze, baradekaraye bakavuga bati
twebwe turagiye cyangwa twemeye ibiganiro, naze tuganire Tshisekedi kandi rwose nta kibazo, naze apange uburongozi cyangwa ubutegetsi muri ibi bisagara, hanyuma natwe twicare tuganire tuvuge icyo duharanira, hanyuma icyo duharanira bice mu biganiro, hanyuma batwemerera uburenganzira bwacu turebe uko bigenda. Ivyo gusa nuko bitabaho, murabizi neza cyane bananga, muzi neza yuko hariho imitahe yasohotse yabo ibarondera n'ibindi, ariko novuga yuko iby'amategeko ntabyo nzi cyane, ariko hari abasesanguzi banabizi, uko dusesangura turutana experience mu madomene atandukanye bitewe n'ico umuntu yize cyangwa naho umuntu yevoriwe mu bushakashatsi. Rero murabizi ko ivyo bigoye, ariko ntabwo mushobora kumbwira ngo igisirikare cyaragiye, ngo c'u Rwanda ngo cyarasohotse cyaragiye, Goma iracafashwe, iracafise ubutegetsi, kandi muzi ko ubutegetsi buri muri Goma ari ubw'u Rwanda. Bukavu iracafise ubutegetsi, muzi ko ubutegetsi buri muri Bukavu ari ubw'u Rwanda, kandi iyo tuvuze ubutegetsi nico ca gisirikare nyene. Hama mugaca muvuga ngo canke abantu bakaza baza bakabahenda, hagakoreshwa propagande ngo ingabo zagiye, ingabo zavuyeho. Oya, ivyo ntibishoboka. Mumenye neza yuko kuvaho kw'ingabo z'u Rwanda, nk'uko bizwi yuko zaje mu kanywa babo zikaza mu mutaka wa M23, hanyuma zikaba zarihakanye ko atariho ziri. Nashaka mbabwirira ibanga ngo mu kugenda bazogenda gute? Ntabwo bazogenda nk'igisirikare cy'u Rwanda, kuko ntibigeze baza nk'igisirikare cy'u Rwanda. Bazogenda nk'aba M23, swate batsinzwe intambara cankwe bemeye ibiganiro, bakemera gutanga aho bafashe hose, bakavuga bati nimuhashikire, ariko mudushakire natwe uko mutugenza bivanye n'ivyo bazoba bariko baraharanira. Uko niko igisirikare cy'u Rwanda kizova aho oye, batarekuye Goma, batarekuye Bukavu. Nta shwa bafise yo kuvuga ngo baragiye bakuye ingabo muri Kongo z'u Rwanda, kuko bokurikiranwa. Hari ikibazo baba bikwegeye c'urubanza rukomeye cyane, kuko baratanguye bahakana ko atariyo bari, hama bakaza kwerekana basezera bagenda. Mumenye ko ivyo bitokwijana. Ntabwo rero u Rwanda nabwo ari kijuju, ntabwo i politike y'igihugu cy'u Rwanda ari umwana ngo bavuge ngo bazokora ibintu nk'uko babikore mu bugoryi, nk'uko batazi ingaruka zabyo. Ni ukuvuga kugenda kwabo kugira ngo berekane ko atari bo bari banariyo. Hazofatwa ingingo yuko M23 ishobora gukora ikintu nk'uko ebana yiripotinze cyangwa isarawunde igize isarendinze cyangwa yerekanye ko mu by'ukuri yemeye ibiganiro cyangwa yemeye itegeko rya Amerika n'ubumwe bw'Uburaya cyangwa itegeko rya ONU ribabwira kuvayo no kurekura ibice yafashe. Mwumve ngo abafashe ibice byose bari kubwirwa kubirekura n'u Rwanda, ariko nubwo babibwirwa mu izina rya M23, kuko ariyo ije imbere, ari igaragara. Rero igihe cyose bagomba kurekura, bazorekura nk'aba M23 s'il vous plaît, ntibazorekura nk'aba RDF, kuko aba RDF ntibazwi ko aribo bagifise mu buryo bwa politike, nibo bafise ibyo bisagara, ariko mu buryo buri social canke bwa sociale ibyo bisagara bifiswe na M23. Rero ntabwo mu gusubira inyuma kwa leta y'u Rwanda bizoba politikema, oya, no kuvuga bizoba socialema, no kuvuga ngo bizoba socialema, aho uko biboneka ngo wa mutaka baziramwo witwa M23 niwo uzosubira inyuma.
gutyo bizoca bitanga kandi intambara izoba iheze, nta kindi kintu kizoba kigisigaye. Ni ukuvuga ngo ibice bizoba vyarekuwe. Bimaze kuba vyarekuwe rero intambara izoba iheze. Izoba iheze kubera iki? Izoba iheze kuko abantu bari batumye intambara ikomeza, n'iryo zina M23 rigumaho nk'umutaka canke nk'igitutu cyangwa nk'ibirobo bikoreshwa n'u Rwanda. Ibyo birobo nibyo bizorokira vyikureyo, hanyuma ariko bizoba vyakomanzwe na sebuja RDF canke u Rwanda. Ariko amakungu bazoba bamenye ngo M23 iravuye irarekuye ibice yafashe mu ntumbero yo kugira ngo nayo isabe ico ishaka gusaba. Kuko mwibuke yuko M23 yitirirwa abakongomani baharanira iki, bafise ibyo haranira ntumbaze. Rero akanama ka Loni canke Amerika ikavuga ngo nimurekure ibice mwafashe. Rero kurekura ibice bafashe bisobanura ko bazobirekura nk'abatinya igitutu c'amahanga, ariko mu kuberekura kwabo nabo bazobirekura hari ico basabye, hari itangazo basizeho bavuga bati natwe mutwumvirize, turekuye bino bice mu neza, natwe rero muduhe ibyo dusaba mu neza. Bazoshiraho akantu ko gukangisha ati nubwo tubirekuye natwe mutatunganirije tuzosubira tugaruke cyangwa tuzogira uku nuku. Ivyo niko kanyarigabo basigaranye kuko uzokwerekana yuko bahavuye mu buryo bwo kudatsindwa, ariko baba bahavuye kugushaka. Ariko mwumve ngo baratsinzwe, ubu bari gutekinika bazobikora gute, bari gutekereza bazobivuga gute. Kandi urumva u Rwanda nigo rubirimwo, nigo ruriko ruratekinika ukuntu goshobora kuvayo ariko bitamenyekanye hariho rwari ruriyo, bizoboneye ko ari M23 ihavuye. Rero ntihazogira ubona ngo bisi ziraje, ngo burende ziraje gutora abasirikare bo. Oya, bazogenda ba M23 bagende basezeye, mbere binabaye ngombwa habeho remise reprise, kuko barashizeho inzego, barashiraho intara, baragira gute, bazohamagara amakungu, bahamagara baza guhagararira ibirori. Murabizi ibirori bya remise reprise kuko igisagara bamazemo igihe nka Goma, isagara bamazemo igihe ca Bukavu, nimba kidashoboye gufatwa mu buryo bw'umuheto ngo aba FRDC na Wazalendo na FDNB bagifate mu buryo bw'umuheto, umenye yuko gusubira inyuma kwabo mu ntumbero yo gutekinika kugira ngo amayeri y'u Rwanda ntamenyekane, hazobaho remise reprise. Bazohamagara amakungu bababwire bati muze mudufashe, ati twebwe dutange igisagara mu mahoro, kumbure hanyuma dutange amabiro, hanyuma dutange, kuko hari ibintu byugaranywe, hari ubudandaji bwa leta bwegamiye leta bushobora kuba bwarakogwa hariya, hari amabanke yegamiye leta yari ariyo hariya, hariho ibitaro, hariho amashuri, hari ibintu bikomakomeye, amahinguriro. Ivyo byose babifashe mu minwe, kandi birumvikana, murumva neza yuko ibintu nibo babifise mu minwe. Hari amadokima bafise mu minwe agomba gukenerwa n'igihe Kongo yoba ishoboye kuhafata, hatezwa kuba remise reprise. Iyo remise reprise rero niyo izogaragaza neza ko ari aba M23 bashatse kuhava mu mahoro no kuharikura mu mahoro. Kumbure muri iyo remise bagira ibyo bashira mu nyandiko, bavuge bati twebwe turahatanze mu mahoro, namwe dusaba ngo mudutunganirize ibi n'ibi. Uko niko kuntu bagomba kubikora mu buryo bwa politike, ariko bazoba babikoze mu buryo bwo kwerekana ko ari M23 ivuye hehe mu bice yafashe. Ntabwo bashobora gukora ikosa ryo kwerekana ngo ni RDF ivuye mu bice yafashe mu gihe yahakanye ko itarimwo, nta kuboko kwayo guhari. Ivyo rero mu byumve neza, aho ngombye kugira ngo nk'umusesanguzi dushira habona ukuri, kugira ngo abantu bareke kwiyumvira ngo canke mureke no kurota ngo bazobahena ngo igisirikare cagiye ngo c'Urwanda ngo cakuyeyo ibigwanisho, cakuye abasirikare, cakuye y'intwaro, mbese abasirikare bose bagiye. Ntibaze babahende, uwo ni wo munsi ahubwo barinze bahendwa bakabyemera,
ndo munsi na Kinshasa izobifashwe, ariko mumenye neza ngo nibatanga ibisagara bibiri canke n'ibindi bice byose hakaba romize bikaba ku mugaragaro publiquement, mumenye ngo bazoba bagiye kandi u Rwanda ruzoba rutsinzwe neza ku mugaragaro, bazoba bagiye burundu nta n'ikinono bazoba basigaje. Ariko igihe cyose bigitangaje ngo RDF yakuye abasoda, mumenye ko ahubwo izoba yabongerereje. Nimba bavuze ngo bakuye 5,000 bazoba basizeyo 10 byongererejwe by'ipoints ahantu kugira ngo Kongo iryame isinzira umukondora zosi, hama bafate na Kinshasa nyabuna. Kandi mumenye yuko Amerika ukuntu imeze ishigikira umugabo w'inguvu. Rero kubona bariko baravuga ngo subira inyuma, babonye ko M23 na RDF atakigenda, ibyo babahenze atakigenda. Ariko hamwe nka RDF yokora amayeri, hanyuma igakora amayeri mu buryo budasanzwe, hama Kongo igasinzira, hanyuma kumbe bakaba ari propaganda bako baragira, bagacafata Kinshasa, Amerika yoca igaruka igashigikira inde RDF. N'abantu bahindagurika bashigikira ahantu hari inguvu, kuko hari inguvu bisigura kandi naho haba hari inyungu za Amerika n'Uburaya. Ahantu hari intege nke nukuvuga ngo haba hari n'ubuhombe kuri Amerika n'Uburaya. Rero mwumve ngo igihe RDF yokora amayeri yose, hanyuma bakoza amayeri bakabasumbya tekinike, bakabahenda ngo bagiye, mugaca muryama mugashiduka, ahubwo bariko barisharije inguvu, bari ngaho bafashe Kinshasa, bafashe Uvira, bagize gute. Mumenye ko Uburaya na Amerika boca bavuga bati wow, ibyo twashaka nivyo, boca babashimira bakabaha kado ikomeye cyane, ati bane murakoze umuti sava, ataho rero nimukore rero sava, kuko bobo bashigikira hari ingufu, bashigikira ahantu hakomeye. Rero uko mubona bari kushigikira ivanwa muri Kongo ry'igisirikare cy'u Rwanda n'itangwa ry'imihoho kuba M23, nuko babona Gisekedi n'u Burundi bagifise inguvu. Hanyuma kandi mukamuzi ko ahari inguvu bateza kuharyamira amajanja bakahaguma ebana, kuko niho haba hari inyungu zabo. Mumenye ngo rero ejo mugahendwa ngo igisirikare cavuyeho badakurikije ibyo mvuze, kuko niko bigomba kumera. Bamenye ngo kuvaho cyane kumenya yuko bavuyeho, nuko igisagara ca Goma kizoba catanzwe mu mahoro, akabaro mizero please, nuko Bukavu n'ahandi hose bazoba bahavuye bikamenyekana. Ico kintu kibaye muze mumenye ngo bagiye, ibintu bizoba bigiye ku mugaragaro, kandi ibintu bizoba bikozwe neza. Ico rero nico nashaka gusesangura, ndaco nashaka kubwira abantu bose canke bawazarendo canka ahubwo bakomeze kugwana cyane, binabaye ngombwa ahubwo Goma na Bukavu bayifate mpiri, kuko biraryoshe cyane. Ibiganiro by'amahoro byari biryoshe cyane kare iyo bavyemera kare, ariko ubuje mvuga ati ahubwo wazarendo nikoze ko kabisi kubite FDNB ikubite FARDC bazamure Skoyi, bafate mpiri ivyo bisagara, kuko nibwo ivyo bintu bizoba bigenze neza cyane. Uko niba tabifata mpiri M23 izosaba ibintu bikomeye cyane, bizotuma nubwo bazoba bahatanze ku mahoro, bizotuma bizogorana kugira ngo amahoro azokuzura 100%, kuko bazoguma bishuza. Kandi umuntu yari karakwishuza akubuza umutekano, arakugwaza istoma. Iyo akwishuza ibyo udashobora kumwishura, akugwaza istoma, urumva uguma muri stress. Ariko biraryoshe ko bakubitwa bakavaho gifashwe mpiri, ibisagara bigafatwa mpiri, bagatsindwa bubwa, kugira ngo hatagira n'ikintu bazoza kwishuza. Niho Kongo izotekana nyagutekana, kiretse gusa nibagira ubwenge bakabishikiriza hakiri kare. Ariko twizere ko mu nzira zose, haba kugifata ku muheto, haba kuba batsinzwe bagatanga imihoho, twizere ko intambara yamaze kugwanwa neza kandi yatsinzwe mu by'ukuri. Twovuga duti wazarendo oye, kandi tuvuge duti FARDC b'umutima oye, tuvuge duti FDNB oye, kandi akarere kose tuvuge duti oye, baratsinzwe. Hasigaye gusa gukora ico bita tekinike ya nyuma, kandi
iri mu bwenge buhanitse cyane, hanyuma ibintu bigaca bija ku murongo, ari byo tubabwiye. Ntibemere kujaniranwa ngo babwirwe ibinyoma by'ibihendo, oya, ahubwo nihakore tekiniki ikomeye cyane. Mumenye ngo kugira ngo tumenye ngo RDF yavuye muri Kongo bigenda gute, ni M23 idekarara ki itanze ibice hama ikavaho, kuko nibadekarara ko batanze ibice bizoca bibaha kumenya ati RDF kweri yagiye. M23 rero ibonye ko ata support igisigaranye, ibonye ko atanguvu, ntiyo kwiha kugwana rero, kandi abayitera inguvu bavuyeho. Ico gihe bazoba declare ati nimuze mutore igisagara cyane, muze mumenye ko RDF atamusoda numwe agisigaye, bo bazoba bagiye, kuko ntibogenda ngo M23 ikomeze akanyarigabo ngigwane, oya, ubwo nyene izoca declare ko ihavuye. Bice byitwa yuko umengo ihatanze ku neza, kumbe ihatanze kuko ba bosi bayitaye, kuko umwana wese yatawe na nyina na se aca binyererezi, urumva nta nguvu agira. Rero bazoba babaye inyererezi, babona ati nta kundi, reka dutange hano hantu ko nta nguvu dufise zo dushoboza kuhaguma. Nuko muzomenya ko RDF yagiye, ibindi byose bya modoka muzobona basomba soda ntibizobakange. Nivyo mugira umugisha, Imana ibaha umugisha, murakoze.